Reka nsubire ndagwekaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Ndababwira ukuri aka kanya Reveriyano Ndikuriyo ahejeje gukora amateka mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni nyuma yuko ibintu bejeje gukomera cyane umuco kuvyerekeranye na kudeta mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikiye rero tukaba tugarutse ngo tuyabashitse ko reka nsubire ndagwekaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe uri kumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyo ndagusoma muruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazugira nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero reka ndabaye ikaze kubumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kurere kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero abaherereye mu makomine agiye atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, abaherereye mu bisata bitandukanye, bari Igitega, bari Muyinga, abari Muramvya, abari mu bisata bitandukanye by'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira n'abandi mwese muri ko murumviriza turabaye kaze. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Twarabwiye ibijanye intureka ya kudeta mu gihugu c'u Burundi, itangazo rya General Prime Niyongabo rihejeje gukora ibara kuri nyene cubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye nyuma y'ibintu bikomeye cyane bishitse mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero igisoda c'u Burundi kirongowe na General Prime Niyongabo ibintu vyo bigiye kuyangara, ariko ni nyuma yuko kuri ubu ngubu utegerezwa ku mukuru w'igihugu mushasha vyimfata kibanza yoba ariko aragenderera igisoda. Amakuru adushikiye nuko Reveriyano Ndikuriyo akaba ariko aragendanirwa n'umwe mu bahora bacungera umutekano w'umuhisi Petro Nkurunziza, na cane cane ko yahora ari sumambike wiwe. Amakuru ava mu gisoda aremeza ayo makuru akomeye cane hejeje kudushikira. Isanamu nayo yibonekeje kubinga ngurukana bumenyi butandukanye bugaragaza ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu mushasha yoba ariko arafata ingingo ikomeye cane. Mwarumvirije operation yo guhagarika amanama atandukanye yakorwa n'umugambwe abene gihugu bayakurikirana. Mwarumvirije operation zagiye zitegurwa zikanyegezwa abene gihugu, ariko ngaha kuri Burundi News TV akaganya tukaba tugarutse ngo tuvyegeranye vyose tubibashitse ko mu makuru yacu idonido. Nayo andi makuru avurwa mu gisoda nuko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo afashe ingingo nyuma y'umugambi ukomeye cyane wakozwe ikosha rikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ryo kurungika abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Urudandazwa rwakozwe na leta y'u Burundi irashobora gushikanwa mu butungane nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo afashe ubutegetsi vyimfata kibanza. Umukuru w'igihugu we yoba ari hehe? Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Nyiricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye yoba ari hehe? Ni nyuma yuko mwumvirije amakuru twabashikije ko umukuru w'igihugu yoba apfungiwe mu nyubako yiwe Igitega, ariko kuri ubu ngubu akaba yasohowe, akaba yarekuriwe kuba yaje mu biro vyiwe mu ntare Rushatsi. Kuri ubu ngubu rero yaciye akoresha inama ikomeye cyane ariko iragaruka ko nibihangange bikomakomeye mu gisoda. Iyo nama aho yari itumiyemwo abakuru b'amabanki mu gihugu c'u Burundi ababwira ibintu bikomeye cyane turibuze kugaruka ko muri aya makuru yacu, nyuma yuko abonye ko ari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi. Rero ibintu vya bigiye gukomera cyane biriko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira ivyari ku murongo w'ivyigwa muri iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye na bamwe mu bakuru b'amabanki y'igihugu. Turaza kubigaruka ko na amajambo akomeye cyane ateye ubwoba kumvo z'igisoda c'u Burundi kibonekeje mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuri rigenekerezo rya 14 munyonyi mwaka 2023 igihugu c'u Burundi coba kigiye kuronka ibintu bikomeye cyane. Tubigaruke ko mu makuru akomeye cyane ni gutekera Nkurunziza we yoba yinjiye muri uyu mugambi ukomeye cyane, aho Reveriyano Ndikuriyo yoba yahawe abamucungerera umutekano bahora bacungerera umutekano w'umukuru w'igihugu muhisi Petro Nkurunziza. Vyose rero turabigaruka ko
Amakuru adushikiye nuko General Prime Niyongabo mu gisoda c'u Burundi yobahejeje gufata iyi ngingo ikomeye cyane nyuma yuko babona ko umukuru w'igihugu Neva ataco ashoboye ari uwo kuvuga ariko atagushira mu ngiro ibijanye n'ubwoko n'ibindi bitandukanye vyashizwe imbere mu gihugu c'u Burundi. Ariko vyose rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndababwira ukuri General Prime Niyongabo yarahiriye gutembagaza ubutegetsi no gutangaza umukuru w'igihugu mushasha mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko abajenerali bakomakomeye bariko haribonekezamwo injyane zitandukanye nyuma y'umugambi ukomeye cyane batumvikanye hamwe. Kuri ubu ngubu rero turibuze kubigaruka ko muri ayo makuru yacu n'ibici vyarungitswe mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ubu ngubu rero ni iki carungitswe no mu gisagara ca Bujumbura, turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nayo ku murwa mukuru wa politiki Gitega biravugwa ko hari inko zatanguye kuba zinjizwa w'ikirimba c'umukuru w'igihugu vyo bigiye gukomera cyane nyuma yuko umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca yoba yafashe urugendo yerekeza mu makungu. Kumvo z'umutekano w'umukuru w'igihugu ibintu birahejeje gukomera cyane nkuko abasirikari bamugendanira bahejeje kudushitsa ko amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikira. Turaza kubigaruka ko rero niki umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaba yatumwe n'umukuru w'igihugu intererano yoba igiye kwibonekeza mu gisoda c'u Burundi no mu baba mu micungararo y'u Burundi yo bigiye gukomera cyane. Rero turabigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka iteka umunezero n'ibyo tuyifuriza munyemerere aya makuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane nanone avurwa mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka ku makuru avugwa kuri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Inyuma yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri aya makuru avugwa bubanza. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo makuru avugwa muri politiki. Kuri ubu ngubu rero musitanteri wa komine Bubanza intara ya Bubanza Uburengero yaratanze imihoho kuri y'Uwimana ku gushaka kwiwe. Olivier Niyonkuru yarangwa no kudashobora ibikorwa vyo kurongora iyo komine nkuko bivugwa n'abanyagihugu baho. Inkuru ya Burundi News TV, komine Bubanza kuva kuri y'Uwimana irarongowe nanone n'umunyamabanga nshingabikorwa ntayegayezwa vy'imfata kibanza inyuma yo gutanga imihoho kwa Olivier Niyonkuru. Iryo tanga ry'imihoho ryaremewe n'inama ya komine. Hari mu nama idasanzwe yari yatumiwe ko n'umukuru w'inama ya komine Dr Gervais Ndayizeye. Amakuru adushikira nuko iyo nama yibanze yavuga ku bitari bikeyi bijanye no gutatunganywa ribi ryatanze kandi ryaranze imyaka 3 Olivier Niyonkuru yaramaze ku burongozi bw'iyo komine. Aha harimwo kuba ataco ashoboye ibiturire, ukunyuruza amatungo ya komine n'ayandi makosha akomeye. Niko vyabonywe n'iyo nama. Yadandazaga ibinyobwa atatubahirije ibiciro vya leta. Nta mugambi n'umwe wariko urakorwa, yoba yararengeje urugero mu kwandika amafaranga inyubako y'ibiro vy'ishure shingiro ya Bubanza gatatu bizotwara imiliyoni nyinshi cyane mu gihugu c'u Burundi. Iyo ikaba yaratwaye imiliyoni zirenga 50 z'amafaranga y'u Burundi n'ibindi. Niko isoko muri urwo rwego ryatomoye. Agira kabiri nanone atanze imihoho kuri urwo rwego mu ntara ya Bubanza muri iki kiringo inyuma y'uwa komine Musigati. Abo basitanteri batanga imihoho ku itegeko ry'umugambwe uri ku butegetsi barimwo batanze imihoho baba bakingiye gukurikiranwa mu butungane kubw'unyenyezi bakoze n'ayandi makosha akomeye bagirizwa. Nanone niko umwe mu bari mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi n'uri ku butegetsi agaragaza akababaro. Amakuru akomeye cyane yeje kudoshikira yandi avugwa mu gihugu c'u Burundi nuko giharo nyiruzwa ry'uburyo bugenewe kugura ibikoresho mfashanyigisho kurungu birahejeje kwibonekeza. Ariko haraboneka abategetsi nga mu Burundi barongoye ariko bakirya ibiturire kuva mu ntango z'umwaka w'ishure. Nanone abigisha b'amashure mu gice c'ishure shingiro muri komine Giharo mu ntara ya Rutana ubuseruko bw'u Burundi nta bikoresho mfashanyigisho bafise, mu gihe vyabaye nanone ngombwa ko basigura kandi bakaba babigura mu mafaranga bikuriye mu mifuko wabo. Baremererwa ko bazoyasubizwa ariko bararindiriye ko batunganirizwa biba ivy'ubusa. Bagiriza ubuyobozi bw'indero muri komine n'abayobozi b'amashure amwe kunyuruza amafaranga agenewe kugura ibikoresho mfashanyigisho mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero ibintu vya bihejeje gukomera cyane.
Inkuru ya Burundi News TV mu gihe umwaka w'ishure turimwo watangura amafaranga yo kugura ibikoresho mfashanyigisho yategerezwa kurungikwa n'ubushikiranganje bw'indero ntiyari bwaboneke. Abajejwe igisata c'indero muri komine baciye basaba abigisha gukoresha amafaranga yabo mu ntumbero yo kubigura, ariko nanone kugira ngo bazosubizwe mu nyuma. Amakuru akomeye cyane nuko ataco bararonka kubera ko tutakiri kurindira igihe kirekire kugira ngo dutangure ivyigwa. Twaremeye ivyo twasabwe n'indongozi z'igisata c'indero, twarakoresheje amafaranga yacu, niko bamwe mu bigisha bavuga. Ariko ubushikiranganje bumaze gusohora ayo mafaranga, abigisha b'ibyaro baratangaye. Amafaranga yanyu ntayo muzoronka, nta kindi. Niyo nyishu yatanzwe n'abarongoye indero muri iyo komine nk'uko vyemezwa n'abigisha bafise agashavu. Kuri ubu ngubu rero ubwo amasoko yacu ayo mafaranga yanyurujwe n'umuyobozi w'indero muri iyo komine afashanije n'abayobozi b'amashure. Umuyobozi w'indero muri komine aradutera ubwoba igihe dusavye amafaranga yacu, aremera ko azobogozwa ariko iyo twihoye, ariko tukireka ko kandi akatwerekaho kandi ko n'abayobozi b'amashure babifisemwo uruhara. Ntaco nanone bavuga kugira ngo dutunganirizwe, niko abigisha bavuganye na Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero bariko baridoga mu gihugu c'u Burundi nk'ibikoresho mfashanyigisho. Buri mwigisha ategerezwa kuronka amakaye 6 nanone n'ibindi bikoresho bimufasha mu gutegura ivyigwa mu mashure shingiro n'ayinyuma y'ishure shingiro. Amafaranga agenewe ibikoresho mfashanyigisho ari hagati y'ibihumbi bishika kuri 7,600 n'ibihumbi 15 y'amafaranga y'amarundi buri mwaka nk'uko amasoko mu mashure avyemeza. Abajejwe indero muri komine nanone no mu ntara kugeza ubu ntaco barashikiriza. Komine Giharo ni komine nini isumba intara ya Kayanza. Buraruko bw'u Burundi ifise abanyagihugu barenga ibihumbi 585. Amakuru akomeye cyane ahije kudushikira rero nk'uko twebabwiye mu mfunyo twabwiye umugambi ukomeye cyane mu bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikiye kuri ubu ngubu umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, akaba ariko aragendanirwa n'umwe mu bahora bacungerera umutekano umuhisi Petero Nkurunziza, na cyane ko yahora ari sumambike wiwe. Amakuru akomeye cyane nuko Keri Nkurunziza umuhungu w'umuhisi yoba yinjiye muri iyo operasiyo yo gutembagaza ubutegetsi kuri rigenekerezo, ikavuga ko bose bariko barafashanya mu bikorwa bitandukanye vyo gutembagaza ubutegetsi. Ariko nanone kuri ubu umukuru w'igihugu yobahejeje kurungika umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu bikorwa bitandukanye vy'igihugu n'ibindi bitandukanye mu makungu. Biriko mu nyuma z'uko kuri ubu umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biriko biravurwa yuko amagara yiwe yobageramiwe. Kuri ubu ngubu nibwo yarekuriwe kuba yasohoka aho mu nyubako yiwe iherereye Igitega kaja mu ntara Rushatsi, aho yaciye akoresha inama ikomeye cyane, aho yakoranije bamwe mu bahinga mu vyerekeranye n'amabanki n'abandi bakuru b'amabanki y'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu bagarutse ku ngingo zikomeye cyane zavuzwe ko na benshi. Kuri ubu ngubu rero General Prime Niyongabo nyuma yuko afashije iyo ngingo ikomeye cyane Reveriyano Ndikuriyo gushika kuba yoba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ivyo vyose bibaye nyuma yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, aruko kuri ubu ngubu umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Reveriyano Ndikuriyo ariko aragenderera amakambi yose y'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi ku itegeko rya General Prime Niyongabo no kubashitsa ko amajambo akomeye cyane nk'ijambo rya mbere ku mukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Biravugwa ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo afashe izi ngingo zikomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Amakuru turonka aravuga ko kuri ubu ngubu rero Reveriyano Ndikuriyo yoba afashe iyi ngingo ikomeye cyane nyuma yuko ashigikiwe n'ibihangange bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu Burundi. Biriko mu nyuma z'uko kuri ubu
ubu ngubu igisoda c'u Burundi congeye kurungikwa muri RDC. Amakuru adushikira nuko bamwe mu bajenerale batanguye gutoroka igisoda c'u Burundi nyuma y'ibiriko biribonekeza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turiko turabandanya mu kubikora ko amatoza kuvyerekeranye n'izo dossier, ariko nanone biravugwa ko abo bajenerale batorotse igisoda bariko barinjira mu mugwi wa Larube nkuko tubandanya tubishikirizwa n'umwe mu bajenerale bakuru bakuriye igisirikare c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero turaza kugaruka ku majwi akomeye cyane yafashwe na bamwe mu begereye igisoda, aho bivugwa ko Generale Prime Niyongabo yakiriye umukuru w'igihugu mushasha Reveriyano Ndikuriyo vy'imfata kibanza kuko batarabitangaza ku radio na televiziyo vy'igihugu. Rero turaza kubigaruka ko makuru akomeye cyane, amakambi nkamuhane yandi makambi atandukanye mu gihugu c'u Burundi yo bariko aragendererwa n'uyu Reveriyano Ndikuriyo wahora ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane kuri ubu ngubu akaba ari we ategerezwa kuba umukuru w'igihugu mushasha. Amakuru adushikira nanone aremeza ko kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo ivy'umugambwe vyo babihejeje kuyangara nyuma yuko harimwo abatamushigikiye kuri iyi ngingo ariko aribonekezamwo. Nanone biravugwa ko hari akarwi koba katangujwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ako karwi kaba kinyegeje muri uwo mugambwe wa CNDD-FDD. Ibi vyo bigiye gukomera cyane nyuma yuko ingingo ikomeye cyane ifashwe na General Prime Niyongabo yoba agiye gutangaza ibijanye no gushira umuco kuvyerekeranye na kudeta yibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Ni gute umukuru w'igihugu arashobora kugandagurwa nyuma y'ibi vyibonekeje? Kuri rigenekerezo rya 14 munyonyi mwaka wa 2023 hari amakuru turonse avuga ko umukuru w'igihugu hari akarwi karungitswe mu bujo bwo kumugandagura nyuma yuko yibonekeza ko hari bamwe mu bamugendanira mu basirikare bamugendanira ariko nanone babagambanye. Hoba hagiye gukorwa iki ku kirimba c'umukuru w'igihugu giherereye Igitega nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo afashe ingingo ikomeye cyane? Itangazo mu gisoda giturumbuka ryavuye muri Reveriyano Ndikuriyo ni itangazo ridahumuriza abakunzi b'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yoba nawe yatanguye umugambi wo gutega gatego Reveriyano Ndikuriyo mu bari mu mugambwe. Kuri ubu ngubu rero ako gatego nakaye turi buze kukagaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira. Igihugu c'u Burundi ubutegetsi bwa Gitega wejeje gusambuka nyuma yuko umukuru w'igihugu yibonekeje mu rugendo ruteye ubwoba rwari rwerekeje muri Arabia Saudite. Mwarumvirije ko umuhanuzi w'umukuru w'igihugu yari yatumwe kumubesha no kumubwira ko nashika mu kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ari buce araswa. Nanone ivyo vyose vyaburijwemwo nyuma y'umugambo ukomeye cyane kuri ubu umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca yafashe umugambo ukomeye cyane wo kuba yagambanira ivyo vyari vyavugiwe muri iyi nama yari yahuje abasoda mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashitse ku kibuga c'indege abasirikari bamugendanira bahejeje gukora amatoza kuvyerekeranye n'umutekano. Ibi vyose rero vyari vyapanzwe na General Prime Niyongabo arungika umuhanuzi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngamubeshe ko nashika ku kibuga c'indege i Bujumbura aca araswa. Uyu mugambi rero waburijwemo mu makuru turonka nuko bivugwa ko uyu muhanuzi yari yabwiye General Major Evariste Ndayishimiye ko atururikira mu gihugu c'u Burundi ahubwo ari bwo rurikire muri Tanzania bakazobanza bakaraba neza ibijanye n'umutekano. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanguje ikirimba gishasha yacuguruye ku igenekerezo. Murabizi vyose ko vyibonekeje amasanamu atandukanye ko umukuru w'igihugu yoba yuguruye ico kirimba gishasha. Na yahe makuru dufise kubijanye n'ico kirimba nuko General Prime Niyongabo naco yoba yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Abasirikare 300 barungitswe bava mu kambi zitandukanye harimwo abasirikare bashika 200 bava mu kambi icungera umukuru w'igihugu. Biravugwa ko nabo barungitswe kuri ico kirimba gishasha. Amakuru dukura mu gisoda aremeza ko General Prime Niyongabo ariko arabahereza imyimenyerezo, ariko ararongora imyimenyerezo
itandukanye iriko irabera muri izo kambi za gisirikare, aho Reveriyano Ndikuriyo utegerezwa ku mukuru w'igihugu mushasha biriko biravugwa ko ari we ariko arafata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko ariko nawe arimenyereza abasoda n'ibindi bitandukanye. Murazi ko yabaye ko umutegetsi ukomeye cyane yahorarongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mwarumvirije ibijanye n'ibibeshi bwibonekeje ko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yamuhagaritse mu bijanye no gukoresha aya manama, ariko amakuru dufise nuko General Prime Niyongabo ariwe yafashe iyo ngingo ikomeye cyane yo kuba batanguza uwo mugambi wa kudeta. Umuco wa kudeta uri hehe? Reka turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira uyu mugenerali rero ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye nko kurungika ingabo muri RDC kuri ubu ngubu bikaba bihejeje kuvanwa ko nyuma yuko ari abagenerale bakomakomeye bitariko biravugwa rumwe n'ibijanye n'ibi vyo kurungika izi ngabo muri RDC. Uru rudandazwa turasavye ngo ruhagarare nk'uko bamwe mu basoda babishikiriza, ni nyuma yuko minsi yo gushingura abaguye mu rugamba kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuri ubu ngubu iriko irakorwa mu ibanga rikomeye cyane, aho abaryango bamwe batariko bararonswa ibiziga vy'ababo vyose. Rero turabandanya kubitosora kandi tukabibashitsa ku makuru ababandanya kudushikira. Kuri ubu ngubu rero Reveriyano Ndikuriyo ijambo yashikirije igisoda muri ikambi naryo turaza kurigaruka ku makuru akomeye cyane yahishije kudushikira nyuma yuko General Prime Niyongabo arongoye igisoda kuri ubu ngubu ariwe arekuriye gutangaza ikintu cyose yipfuza. Umukuru w'igihugu yoba yatanguye kubwira amabanki ko akwiye gupfunga kandi akabwira amabanki ko atamuntu numwe arekuriye kuba yaza kwaka amafaranga y'agaciro. Biravugwa ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yarungitswe mu makungu mu bijanye no gushaka intererano yo kuba yofasha neva mu gukura ko aka karwi karahiriye gutembagaza ubutegetsi. Vyo biri bugende bite turaza bashikiriza mu makuru abandanya kudushikira nga kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Reveriyano Ndikuriyo afashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko ariko aragenderanirwa n'umungu w'umuhisi Keri Nkurunziza, aho kuri iri genekerezo yari ariko arabarizwa mu iwero rikuru rya Gitega. Kuri ubu ngubu rero ariko aragirana ibiganiro vya misi yose n'uwaze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Ya nyubako yoba ejeje kuba yigaragaza ko yari yubakishijwe inzahabu y'umuhisi Petero Nkurunziza kuri ubu ngubu iriko iratuma General Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi bihanganje bisabirwa umunyororo wo guherayo. Vyose twabitahuye turaza kugaruka tubibashitsa ko Keri Nkurunziza yoba agiye kuzana inkuru nziza y'umunezero mu gihugu c'u Burundi. Rero turaza kubigaruka mu makuru akomeye cyane hejere kudushikira nga mu Burundi bibaye nyuma yuko intererano umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ariko ararondera mu makungu vyoba bigiye gukomera cyane. Akarwi kinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ko bagahije gufata ingingo ikomeye cyane, aho karongowe na General Prime Niyongabo n'abandi ba general batatu. Kuri ubu ngubu turi buze kugaruka tubashitsa ko amazina yabo vyose. Rero